Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho ukurikiranye rino sanamu herereye. Nitwa the one and only Alan the Real. Iyi ni The Real TV show. Nashaka yuko turaba irino sanamu gutyo tukumviriza hama tukagira ico dukuyemo. Uguriwe neza ntiyongeza. Umuntu atagize ikigumbagumba c'umunezero yoba ari umuntu atampuwe afitiye igihugu cacu. Uwagiye yarihuse, uwaravye nawe arabona. Harageze ko abarundi twugurura urundi rupapuro. Harageze ko abarundi tubona imbere iyo tuja. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu mateka y'igihugu cacu. Uyu munsi ni ikimenyetso kidasanzwe ku ntambwe tugeze ko ya demokrasi, kuko turamutse dutanguza icese twese turi hamwe ukwiyamamaza kw'abagiye guhiganirwa ibibanza by'abajenama b'amakomine, ivy'abashinga amateka n'abakenguza amateka mu matora ategekanijwe muri ruheshi uno mwaka nyene 2025. Twibukanye hari kwigenekerezo rya 12 ndamukiza umwaka uheze wa 2024 muri kibanza nyene igihe twatanguza ibikorwa vy'inyigisho z'ingendo ibereye kiranga abarundi mu bihe vy'amatora. Icigaragaza ntimwabaye bandarisizaho. Ibyo mwayaze muri izo nyigisho ntivyabaye imfagusa. Ntimwayaze amasigara cicaro. Mwarabizirikanye murabigendera. Kanatsinda sivyo imbeshere. Iyo hatagize akabaciramwo ngo kabibagize, abarundi bamye kuva kera na rindi bagengwa n'inyifato y'urupfasoni mu bihe ivyo ari byo vyose. Aho hambere abarundi bari bazi ko igihugu gitegerezwa kugira uburongozi, kandi abatware ntibarinda kunyinyana kugira ngo baje imbere abandi. Bari bazi ko igihugu ari nk'urugo rutegerezwa kugira ururamutswa agatunganiriza abarubamwo bose. Abarundi bari bazi ko intwaro itegerezwa kubaho, kandi intwaro ibereye no kuvuga intwaro iharanira ineza y'abenegihugu bose. Mbere mu Kirundi ciza bavuga ko umukuru w'abatwa ari ubatwaza impamba, ni wikorera umutwaro w'abarongoye. Mugabo abarundi bashaka kubicurika aho hambere hahise bavuga gusa ngo umukuru w'abatwa nubatwara. Ni umukuru w'abatwa nubatwaza impamba, nuwemera kwikorera umutwaro wabo arongoye. Intwaro ibereye kandi ni intwaro ishingiye ku mategeko. Mu Burundi nahata amabwirizwa yanditse Uburundi bwari bufise, intwaro yagendera ku mico n'imigenzo y'abarundi. Umwami yari se barundi. Iyo bavuze umuvyeyi mu rugo muca mumenya ico ajejwe. Umwami yarazi ico ajejwe. Niwe yakingira umuryango inabi yose, agatunganiriza bene muryango ari bo barundi. Ndetse umuvyeyi mu gihugu niwe yerekana barongoye inzira bakurikira n'igikorwa bategerezwa gukora. Nico gituma bavuga ko atampumyi irongora iyindi, hategerezwa kuba imboneza mu gihugu. Umwami kandi yagirwa n'abagabo. Muri ico kiringo tubitegere neza, ijambo umugabo ntivyasigura gusa umugabo afise umugore. Umugabo yabaruzi guhangana n'ibibazo, akaba ari naco gituma bavuga bati
umugabo ntatwagwa n'uruzi abatwawe n'urubanza. Iyo babonye ugiye mu bikomeye bavuga bati urahabera umugabo. N'umukenyezi yatabaye mu bikomeye yarivuga ati iyo ntabera umugabo kari kabaye. Umwami rero yagirwa n'abagabo, abahanuzi batari n'iryo, abagabo bahanura umwami ingingo yofata mu gihe kibereye. Abarundi bari bazi kandi ko umwami atohatambikiza hose icarimwe kugira ngo atunganirize abenegihugu. Nico gituma yagena abaganwa n'abatware ivyariho vyiwe kugira ngo yegereze uburongozi abenegihugu. Mbere ubutegetsi bwaramanuka gushika no mu ngo nkeyi zikagira umutware, kuko nta ngabo zitagira umutware ziba ari impehesa. Mwarumvise aho umuntu avuga ngo bwije ngeze kwa naka. Nimwatohoza muzosanga uwo muntu atitirirwa ku rugiwe, ahubwo yitirirwa akarere. Keshi niwe yari umutware wako karere, niwe bose babona. Umuntu w'inkerebutsi babona ko ari umuhizi yifashe no mu rugo rwiwe, niwe bagena ngo aserukira abandi, kuko niwe bafatira akakarorero. Iyo ntwaro mvuze rero yagiye gutituka igihe yavangana n'imigenzo y'abakavantara, aho baje bafise hangiro ryo kugaba ku gikenye igihugu c'abarundi. Abo nibo baje basambura intwaro y'u Burundi ifatiye ku mico n'imigenzo byacu. Ubutungane buba burapfuye, urubanza mbere rutangura gukukira uwiganje. Uwiganje nawe akaba ari ufise ubutegetsi bw'igihugu mu minwe yiwe. Niho havuye gutangura kugwanira ubutegetsi bw'igihugu. Uburundi bwikukiye abarundi cyane cyane abigishijwe nabo bakava amahanga, baramaze gutakaranga batorana ukunyinanira ivyicaro vyo ku butegetsi. Abari abavukanyi bacika bakeba. N'ubu muze murabe uwushitse ku ntebe y'ubutegetsi aca yikumira ntasubire kwiyegereza abenegihugu, kuko umenga hari ico yiyotsa abariye. Umuntu asubije agatima mpembero akaraba ivyabaye mu Burundi kuva twikukira, yo kwibaza ibibazo bitari bike. Mbega injyane twabonye mu Burundi zava kuki? Koko abahutu n'abatutsi baragwanye? Niba baragwanye, inteko z'abahutu canke z'abatutsi zari zitunganije gute? Jewe naratohoje bikwiye, narabuze umwami w'abahutu cyangwa umwami w'abatutsi nk'uko nabibonye mu bindi bihugu bigizwe n'ubwoko. Naragiye no gutohoza ku ntara bavuga ko abazungu bonkoye ku Burundi, sanga baba muri iyo ntara ari ubwoko bw'abahangaza, bavuga igihangaza. Naciye nibaza nti ko mbuza abarundi babayo, igihugu cy'u Burundi cyari kigizwe n'ubwoko bw'abahangaza n'abarundi. Mbere muri ayo matohoza narashitse no mu gihugu ca Kongo, sanga hariho ubwoko bw'abarundi bafise ururimi rutari gikongo, bafise intara yabo n'ubwami bwabo. Narabajije umwami wabo ko muri bo hoba harimwo abahutu n'abatutsi, arandahira ati jewe ndi umwami w'abarundi, nta muhutu n'umututsi arimwo. No mu Bubirigi naragiyeyo, sanga hari ubwoko bubiri, abawaro n'abafurama. Naho Bubirigi ari igihugu gito nk'Uburundi, ubwo bwoko bumwe bwose bufise intara yabwo, ubutegetsi bwabwo n'ururimi rwabo. Uvuye i Buruseli ukagenda mu Baframa, usanga bavuga ururimi rutari igifaransa, no kuvuga ubwoko buraboneka. Mu Burundi rero harageze ko dusoma kahise kacu neza,
hanyuma tuve mu vyiyumviro vyazanywe n'abakavantara kugira ngo baducemwe imigwi. Twebwe twabonye ko imigwi bitiriye ubwoko itagira intara, itagira ururimi n'umutware. None ko ingabo zitagira umutware bazita impehesa, izo mpehesa zarashoboye gutunganya urugamba gute zitagira aho zije ziva nakizigenza azigomora? Tureke kubideha. Abakavantara bigishije abarundi gutwaza igikenye, uwushikiriye intebe y'ubutegetsi agaca acinyiza abandi, ntiyasubira kurongora igihugu ku neza y'abene gihugu bose. Nico gituma banyinyana kugira ngo uhashitse aca buwica agakiza nk'uko umukoroni yabigenza. Abanyinanira ubutegetsi hagize ubushikako yacarondera gucuvya ababona ko bakanura, bohava bamurabira mu isahani igihe yigaruriye itunga rusangi. Kwigarurira itunga rusangi navyo bikaba biciye kubiri n'intwari ibereye, intwari iharanira neza y'abene gihugu. Gusubira gutunganya intwaro y'igihugu ibereye abene gihugu Burundi yabaye indya igamira abarundi cyane cyane abize amashuri menshi. Ibi ndabivuze kuko usuzumye neza inyifato yabo bize amashuri menshi, ugiye kwiga wamengo agiye konka ururimi rwo kurya ivy'abene gihugu atacamira. Uburose urupapuro rw'umutsindo wamenga ni murekarengane aje kurya igihugu, akibagira ko ivy'igihugu ari ivy'abarundi bose. N'ubu turiko turavuga hariho abagifise aho gatima inyuma y'imyaka 63 Uburundi bwikukiye. Mubize benshi vyarabananiye gutegera ko umugabo ari urya ikiremve acira sheko. Iyo umuntu ari ivy'igihugu agahembwa impembo ata kintu kiboneka yakoze, bitera inzigo bene vyo cyane cyane ababona ko ico kibanza arimwo nabo kitobaroka. Abatize bobo baca bituna bugatondera. Ni ngaho havuye injyane, abize bashitse mu bibanza bagatoteza abize basigaye inyuma. Nico gituma mwumva mu gihe ca Frodebu yagendera ku civugo ngo nta mwana n'ikinono dusabikanye. Biraboneka yuko rero ico gihe hari abarundi bari batuntuye. Mbere n'igihe umugambwe Frodebu watsinda mu 1993, incungu ya demokrasi yavuze ati ashi ngo nimwiruhutse. Biboneka yuko rero Uburundi bwari bwaraseserewe. Abasigaye inyuma rero babona ko batazoshikirwa, nabo bavuga ngo duhe natwe turye. Kukaba nkako iyo baye umukire kubera kurya ivy'igihugu ata kintu kiboneka wakoreye abene gihugu, ababibona rirabamunga. Nico gituma kuba indongozi ari ukugaba ukerekana ico wakoze. Barundi mwese bavukanyi, izi nkomoko z'injyane mu ncabwenge ntizashikiye abarundi gusa, akari mu mpene kari no mu ntama n'ahandi vyarabaye. Ariko aho kuryana abandi baguma bicarana bagatora umuti w'imvo z'injyane. Umuti batoye niwo muti natwe twatanguye kunywa. Ubwa mbere uratururira, ariko ubu turatanguye kumenyera. Ni intwaro ya demokrasi. Demokrasi nkuko tuyumva tukayitegera n'umuti mwiza wo gukiza ingwara ituma abanyepolitike bamana ntaryo bariko barajyana. Demokrasi ituma bene gihugu bitorera indongozi babona zibushitse ziharanira neza ya bose. Kubijanye n'indongozi zibikwiye, ijambo ry'Imana ritubwira ko abakwiye gutorwa boba dufatiye ku mpanuro Yetiro yashikirije Musa mu gitabo c'ihunguka. Niwe yavuze ati uzoheza urabe mu gihugu cyose. Ndasubiramwo
nguzoheza urabe mu gihugu cyose, si mu ntara imwe, nguzoheza urabe mu gihugu cyose abagabo b'intwari bubaha Imana bakunda ukuri batarya igiturire, ubagene bababere abakuru. Mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa naho nyene hari hakenewe abantu bo kwitaho abapfakazi, niho babwira abantu bati bene wacu nimwitorere muri mwebwe abagabo 7 bavugwa neza buzuye umutima mweranda n'ubwenge, tuzobagenere ico gikorwa cyo kwitaho abapfakazi. Muvyumve neza ngo nimwitorere muri mwebwe nyene abagabo 7 bavugwa neza buzuye umutima mweranda n'ubwenge. Erega natwe nico nyene twajeko, abarundi bitorere muri bo nyene abagabo bavugwa neza buzuye umutima mweranda n'ubwenge. Abo nibo babereye gukora igikorwa cyo gutunganiriza abene gihugu. Ibi byose rero birerekana ko umukuru w'igihugu nka Musa yategereza kugena indongozi zorongora abandi, kandi n'abene gihugu nyene barafise uburenganzira bwo kwitorera muri bo aboshingwa ibikorwa byo kubaramira. Ariko igitegerezwa ni ingene indongozi yoba imeze. N'umugabo canke umukenyezi w'intwari akunda ukuri, avugwa neza kandi atagira igiturire, ategerezwa kuba yubaha Imana kugira ngo aharanire agateka kazina muntu. Uwipfuza amajwi ku bene gihugu ngibi ibikwiye kumuranga. Demokrasi rero ihe uburenganzira abene gihugu yo kwitorera. Demokrasi ihe ubutegetsi abene gihugu. Ubwo butegetsi babukoresha mu gucungera kw'inzego zikora neza no mu gushinga amabwirizwa bavyikoreye bonyene canke baciye kuba baserukira bitoreye. Abaserukira bene gihugu nibo bashinga amateka. Abo bashinga amateka ni intumwa za bene gihugu. Nico gituma bategereza kuba ari abantu baba mu bene gihugu kandi bashobora kubumviriza kugira ntibatirigane kwishaka rya bene gihugu. Abashinga amateka bategereza kumva ko ari intumwa, kandi izo ntumwa zibana n'abene gihugu kugira ntibatirigane kwishaka rya bene gihugu. Kubera ata muntu yamara mweranda, barashobora kugutora uyu munsi ejo ukabahinduka canke bagasanga barakwihenze ko kubera atawuza kari mu mutima w'umuntu. Niyo mvo ituma uko imyaka itashe abatowe bagaruka kwitoza kugira ngo basuzume ko bakira bizigirwa imbere y'abene gihugu. Utacizigiwe nawe baraheza bakamusubiriza. No muri bajya ba defiye nabonye abisubirije mugahari nabo ntabonye. Byerekana yuko ari yindi ntambwe nshasha, abizigirwa barasubiye kuba bizigirwa, ariko hari nabo ntabonye. Demokrasi kandi ishinga igihugu kigengwa n'amategeko kugira ngo umwene gihugu wese akingirwe yongera atunganirizwe atakwihinguza. Mu gihugu kigengwa n'amategeko, agateka k'umwene gihugu ategerezwa gukingirwa ahari hose. N'uri mu mahanga ategerezwa gukingirwa. Icyaha naco kiramutse gikorewe umwene gihugu, uwagikoze ategerezwa gukurikiranwa agahanwa. Ako niko gateka kazina muntu. Mu ntwaro ya demokrasi nta uja hejuru y'amategeko, bose bayubahiriza kumwe akabakingira kumwe. Mu gihe mu gihugu hazoba hakiriho umwene gihugu atakingirwa cyo kimwe n'uwundi, muze mumenye ko tutarashika mu ntwaro ya demokrasi. Mu ntwaro ya demokrasi umwene gihugu wese arishira kizana, nta umuhonyora ku gakanu kandi nawe nyene ntawahohotera. Nico gituma bavuga ko umwidegemvyo w'umuntu ufise akarimbi nako kakaba araho umwidegemvyo w'uwundi utangurira. Utwo twiza we urondera umenye ko na mugenzawe aturondera. Nico gituma
akarimbi ari ukubahiriza mwene wanyu. Muri demokrasi ukwidegemvya kwa muntu ntigutuma tyoza agateka ku wundi, uwurenza akarimbi wese arahanwa n'amategeko. Muri uwo mwidegemvyo nyene umurundi wese arafise uburenganzira bwo kungurunani n'abandi kugira ngo bakomeze ivyiyumviro vyabo. Nico gituma mu ntwaro ya demokrasi imigambwe ari kimwe mu bimenyetso vya demokrasi. Intwaro ya demokrasi iha uburenganzira umwene gihugu bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe, mbere akagira n'uburenganzira bwo kunegura ibitagenda neza. Niyo demokrasi. Ni muri iyo ntumbero rero mu gihugu kirangwamo demokrasi abene gihugu bishingira bo nyene amashirahamwe, yaba ayakurikirana ibijanye n'agateka kazina muntu, yaba yakurikirana ingene igihugu kiriko kirarongorwa canke yarangura ibijanye n'iterambere. Mbere n'amashirahamwe ajanye n'ivyo kwemera nayo nyene aremererwa gukora. Haraba kandi n'ibimenyesha makuru vyigenga kugira ngo abene gihugu baronke aho bavugira. Kira noneho n'uburongozi bw'igihugu buratunganya amanama mu bisata bijanye n'ubuzima bw'igihugu kugira abene gihugu bakurikirane neza ingene igihugu kiriko kiratera intambwe mu buzima bw'abene gihugu. Bavukanyi barundi bene wacu, ahatari demokrasi usanga batemera ko abahiganwa baba benshi, mbere ugasanga abanyamigambwe bitana bakeba kuko bataratahura icarico demokrasi. Uno munsi twumvise userukira imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ariko aravuga ko hari abadashaka ko iyindi migambwe ikorera aho baherereye. Naganda amenyeshe yuko iryo si itegeko ry'igihugu kandi abo babigwanya amategeko y'igihugu nayo ategerezwa kubagwanya. Turazi yuko hariho abantu b'intagondwa, hariho abantu b'intagondwa muze murabe, hari n'abantu aho bari hose barangwa no kwama bariko baratata nabo bahereranye. Muzobabona abantu aho bashitse atakindi kihavugwa atari imishamirano. Mwene abo rero n'abantu bafashwe n'agashetani kadashaka kubana neza n'abandi. None rero iyo ako gashetani yakubujije kubana n'abandi, ni vyiza ko amategeko acakora bagahanwa. Ndabagabishije rero ubu guhera ubu muze mubimenyesha hakiri kare kandi abo bose bagwanya demokrasi bazohanwa. Wumvirije neza ni nyecubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Rino jambo benshi bararyumvirije ariko bamwe bagiye barakuramwe ivyo bashaka bivanye nuko bashaka ibijanye n'amatora y'ico gihe. Ariko bino yahereyeko nkuko vyumvirije nibi yaherejeko hari ico bigusigiye mu mutwe, hari ico wize, hari ico utahuye. Nitwa the one and only in the Real TV show. Sangiza abandi, sigiciyumviro, like na irakenewe.